rero mutekereze twumvirize ijambo ry'Imana. Reka duhe kaze nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka, turamuhaye kaze ashikirize ishengere ijambo ry'Imana. Abazanye igitabo c'Imana mu ntize akanya gatoyi muzingurure mwikete Paulo yandikiye Tito igice ca kabiri igice ca kabiri tuwasome guhera ku murongo wa 11 aka gace konyene muce mushaka muzinge Bibiliya. Yesu nashimwe. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama twitonda tugororoka twubaha Imana muri kino gihe, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukureko ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wame uvuga ivyo, ubahanura, ubahana nk'ufise ububasha bwose, ntihakagire ugukengera. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwungere wa mbere wa kabiri, mbere namwe bakozi b'Imana bungere mwaje muva muri no misiyoni. Mwungere wa mbere wa Gitega, misiyoni ya Gitega n'uwo musangiye kurongora irya misiyoni, bakozi b'Imana mwese muri hano shengero ry'Imana. Nagomba kano kanya manze nshimire umwungere wa mbere, we yanyemereye akanyugurura imiryango kugira ngo nshobore kubana namwe kuno munsi wa nyuma aho mwari mumaze iminsi imbere y'Imana. Kenshi na kenshi iyo ngendeye ishengero rya Pentecote nza nasenza Imana, ndavuga ngo Mana, ijambo ry'Imana rimbarira ngo nimba urya inyama ukagendera muri bene so batazirya, wirinde ntuhave uzirya ubatsitaze. Hari igihe vyahakwa kumfata izo nyama njya n'isi zindi bene data, ko namwe ndazi inyama murazirya, mugabo inyama nariko ndavuga ni inyama yo gutamba, ni inyama yo gukoma amashi,
iyo urumva byahakwa kumfata nkaca ndaba nkabona twicaranye n'umwungere wa mbere nkavuga nta ati ibara rihava ari ingwana. Murabizi kino gihe ushobora kwakira umushitsi akaca gusumbya amanyama mu rugo rw'iwawe. Naco gituma nagumye nsenga Imana avuga nti Imana uraza kunshoboza ko nicaye mbavu y'umwungere wa mbere nukuri undinde kugira ngo nundi munsi ntazohave yanka kunyakira. Yesu nashimwe. Haleluya. Twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bakozi twagiriwe ubuntu. Bakozi twagiriwe ubuntu. Haleluya twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe. Oya rinda gato. Abaririmbire bapigaje. Nivyabagora mufe mureka turakoresha kamere kacu bya bindi nyine byaca. Naje kubabwira ijambo rivuga ngo twagiriwe ubuntu. Haleluya. Kuba waryamye ukavyuka n'ubuntu wagiriwe. Haleluya. Kuba wasinziriye mu gitondo ugatera ukuboko bigakunda n'ubuntu twagiriwe. Erega kubona wambara ukabegwasha n'ubuntu. Hari ikindi gihe wambara ntubegwe kubera utari bwagirirwa ubuntu, ariko umwami Yesu amaze kugusiga. Haleluya. Uwo mwami w'abamara agahezagirwa amaze kugusiga akakwambika neza, uno munsi urarengana ukumva uruzuye. Twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Ndabivuze nagiriwe ubuntu. Mwungere twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bakozi twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Shengero twagiriwe ubuntu. Shengero twagiriwe ubuntu. Baririmbyi twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Bene data twagiriwe ubuntu. Reka ngarukirize ngaho. Murakoze kundodesha nako. Ako ndagatwaye. Haleluya. Twagiriwe ubuntu. Kubona twicaye ngaha n'ubuntu twagiriwe n'Imana. Suko twari beza, suko twari igitangaza. Ndakunze kubwira ubwoko bw'Imana, igitangaza gisumba ibindi bitangaza byose Imana yo kugirira ni igitangaza citwa kukongera umunsi wo kubaho. Haleluya. Iby'inama nkenguza amateka byaheze mwubaho. Ubu tugiye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ntimuze kumbaza iby'inama nkenguza amateka hano. Ubu tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanje namaze kurivuga. Kandi nshimira Imana ko mu ndirimbo zagiye ziraca hano bagiye bararirimba kuri iryo jambo ry'ubuntu. Ikete twasomye ni kete Paulo yandikiye Tito. Tito cyo kimwe na Timoteyo bari abungere bakiri bato bakoranye na Paulo imirimo y'Imana. Ntibari abayuda. Tito ntabwo yari umuyuda,
ariko yabaye inshuti ikomeye cyane ya Pawulo. Yabaye inshuti ikomeye cyane ya Pawulo. Musomye mu gice cya mbere, Pawulo aramushingira intahe, mbere amutuma mu izinga ry'Ikereti kugira ngo asigare aratunganya ibyari bisigaye. Haleluya! Mu byo yategetse gusigara aratunganya harimo gushyiraho abarongozi b'ishengero mu bisagara byose bigize iryo zinga, ariko kandi hariho no kwigisha abamaze kwakira agakiza kwirinda inyigisho z'ibinyoma zari zigwiriye icyo gihe. Amuhamagarira, kubera ko ari umusore nka kumwe yandikira Timoteyo, amuhamagarira kumenya ingene abigenza, haba mu batamakazi, mu bakiri bato, abamama, abapapa, ugwaruka. Naco gituma musomye muravye neza ujya bijya mu majambo twasomye, arangiza amubwira ngo ntihagire ugukengera. Amajambo yakoresheje igihe yabwira Timoteyo mu ikete ryiwe rya mbere yamwandikiye igice cya 10, igice cya 4 umurongo wa 12, aho yamubwiye ngo ntihagire ukugayira ubusore, ariko ubere abizera icyitegererezo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Ayo niyo majambo Pawulo yatekereye Timoteyo, yongeye ayatekereye Tito. Aramubwira ngo nubwo uri umusore ntihagire ukukengera. Haleluya! Kubera ko yari afise amajambo y'ubuzima. Muri gihe mirongo twasomye ngira mvuge ko ibintu nka 2 canke 3 ko ndazi turaza kumva ijambo ry'Imana rindi. Icyo nkundira iby'Imana bene data, ijambo ry'Imana ntiri nta manga tutura iyo wari ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana uririye ntiri kuvyimbya inda, uretse yuko muri kino gihe ubwoko bw'Imana kenshi ntibagishaka kumva ijambo ry'Imana. Yumvuze ijambo ry'Imana ni ijambo rishinze imizi kuri Kristo Yesu, we rutare rutanyiganyizwa. No munsi ishengero ry'Imana benshi barakunda kumva, bashaka kutubabwira ubutumwa bwo guhezagirwa gusa, bwo gucakira, bwo kuronka amaviza, abatwara sinzi yabatwara. Mwene ubwo butumwa nimwe musigaye mushaka kumva, ariko tubabwiye ubutumwa bwo kwezwa, ubutumwa bwo kwihana. Ubwo butumwa umenga burasigaye bagumira cyane, cyane. Ijambo ry'Imana Paulo ndike Tito yamubwiye ngo ubuntu bwazaniye agakiza abantu bose. Haleluya! Agakiza, ubwo buntu bwazaniye agakiza abantu bose. Mu yandi majambo, Yesu yapfiriye abantu bose. Agakiza n'ak'abantu bose. Ikiba gisigaye ni uguhitamwo kukakira canke kutakakira. Nta gahato karimwo. Mu by'Imana yahaye umuntu, yamuhaye guhitamwo. Mwibuke Yesu ari ku musaraba, abaririmbyi babivuze, yarabambanywe n'abagangi 2, bisuma 2.
Isuma kimwe kiramwitegereza kiramubwira ngo maze iminsi nza ndumviriza inkuru yuko uri umuntu w'igitangaza, n'uyu musaraba ushatse wowe wikurako kandi natwe ukaca udukura kuno musaraba, hanyuma je ngisubira mu madiri yanje nawe ukabandanya ivyawe. Kindi gisuma ngira cyaritegereje mugenzi wacu kirambwira ati wewe ntandero ufise. Turabona turi no ku musaraba ubandanya uvuga amajambo yari yose, tiwe ntandero ufise, ati nuwa gukuyivata ntiyakarabye. Kicagira hindukira umwami Yesu, ati mwami Yesu, turabona kijya gisuma ntandero gifise. Mugabo jewe byukuri jewe kubambwa byari bisanzwe kuko ndumusuma, ariko wewe byukuri bagohoye ubusa, bagohoye ubusa vraiment. Ariko jewe ni normale kuko ejo nari namenye inzu na hirya yejo hari nuwo nishe. Jewe rero ntibandenganije. Cyo kirambwira ati mwami Yesu, urabona ko ndakuvugi, uzonyibuke niwagera mu bwami bwawe mwami Yesu, unyibuke. Yani majambo cyarigeje kwatura. Haleluya. Cyarigeje kwatura kiravuga ngo jewe ndumunyavyaha, wewe uri umugororotsi baguhoye ubusa. Kubw'ivyo ndasavye imbabazi kandi nibigarukire ngaha, niwamara gushika mu bwami bwawe uzonyibuke. Yesu acaramubwira ngo uyu munsi nyene turaza guhurira hariya turabana nta ngorane. Haleluya. Kimwe gitamwo kwakira, ikindi gitamwo kutakira. Bene data, akagakiza twazaniwe n'ubuntu bw'Imana ni uburenganzira bw'umuntu wese, mugabo kandi n'amahitamwo yacu. Kandi tumenye yuko icyo hitamwo cyose gifise ingaruka. Uhisemwo neza harimo ingaruka, uhisemwo nabi harimo ingaruka. Ndagenda babwire kenshi na kenshi imibereho yacu canke ibyo tugenda turacamwo uzosanga ibice byinshi nka 99 ari ingene twahisemwo. Hari ibyo dashobora guhitamwo, akarorero ntuzohitamwo umuryango uvukiramo canke intara uvukiramo canke igihugu wavukiyemo, nta numwe abihitamwo. Abona gusa bamuzana muri uwo muryango. Hari n'igihe nibaza uno munsi bosura kubwira ati ubona yabikunda ko usubira kuvukira muri urya muryango wovukiramwo. Hari bamwe bavuga ati oya tindondere undi muryango no wovukiramwo kwera. Ariko icyo cyo kibazo, ikibazo ni ingene uhitamwo umaze kuvukira muri uwo muryango. Yabesi, haleluya, umugabo yitwa Yabesi ntibyamubujije yuko nubwo yiswe iryo zina yahisemwo ubuzima budasanzwe. Haleluya. Nubwo mama we yamuvyaye mu mabaro, ariko amahitamwo yiwe yabaye meza. Umwe bene data, abagenzi tugendana nitwe tubahitamwo, aho tugendera nitwe tubahitamo. Imana yagiye ishira imbere yacu umugisha n'umuvumo, ubuzima n'urupfu. Nahaco kugira nte guhitamo, nahaco guhitamo. Ariko ubwo buntu gukubura uko Imana yakuze bari mwisi gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese agirene aronye ubugingo budashira.
umwizera wese iyo yoba aje ava i Buraya, muri Suwede, ava muri Kongo, ava muri Tanzania, ava mu Burundi, ava mu ntara ya Ruyigi, ava i Gitega, ava mu Cankuzo, umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. N'amahitamwo. Kigira kabiri, ubuntu bw'Imana bwaserutse ntibwatuzaniye agakiza gusa ngo bice biherera ngaho. Oya, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo buntu bw'Imana butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ivyifuzo vy'isi. Hari abantu benshi mpora numva kubera intege nke zacu ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Paulo yavuze ngo ko ubuntu buhari twame dukora ibyaha biragahera. Ubuntu bw'Imana bwaserutse, icyambere kugira ngo butuzanire agakiza, ikigira kabiri butwigishe kwikunkumura ukutubaha Imana n'ivyifuzo vy'isi. Mu yandi majambo, umaze kwakira ako gakiza, ubwo buntu bw'Imana butegeza kugushoboza kugwanya icyaha. Ubwo buntu buduha kwezwa, budutera gutahura yuko ubuntu bw'Imana atari ubwo gupfisha ubusa, ikadutera kwizigama. Duhamagare bene data kwikunkumura ibitwanduza. Ivyo navyo bidusaba guca mu irembo rifunganye, twemere gututugwa, twemere guhingurwa. Mwikete Paulo yandikiye Abikorosayi, muraza kwasoma igice cya 3 ku murongo wa 5 n'8, havuga ngo nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushurashuzi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: ishavu, kujingitwa, ugwango rw'ubusa, gucokorana, kandi ntiyagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Nta kintu kibabaje bene data kubona abantu bari kubarafira aho bategeza gukirira, ugasanga ishavu ryarinjiye mu ishengero ry'Imana, ugwanko, inzigo. Andi hantu naragiye ndayigisha ndavuga nti ati bungere Imana iragahezagirwa. Iyo Imana mu guhezagira abantu yarinda kubaza, iyo Imana mu guhezagira abantu cyangwa mu gutabara abantu yarinda kutubaza ngaha mu ishengero ry'Imana, bungere ndabarahiye no ngaha mureba no bungere nyene ngaha bice ngaha. Hari Imana yobaza ati ngire neza umwungere wa mbere, ati wapi? Ati kuva bamugiriye neza toya nawe aturakabije. None iyo Mana yagahezagirwa kuko ibigira atanumwe irinze kubaza. Haleluya! Ndabarahiye iyo yorinze kubabaza, nubwo muri korale mwese ikabaza ati mbega mama kiongozi, ati ubona ujya mu nyekorale, ujya mu ndamugirire neza. Harabobwa ati reka manze ngende gusenga. Ugende gusenga kandi ako mugire neza. Uwundi mugabo niwe yabwiye ngo Imana yabwiye na gakuru, sivyo nibaza gatari byo nawe, ngo yaramubwiye ngo ngira ndakugire neza. Azi Imana igiri kugire neza ukivuga amen, sivyo none kandi yuzuye neza uravuga nyine amen itsindagiye. Mugakira mugira ati rero, ati mugenzawe, icyo nza kuguha wewe nja ndamuha 2. Ati subiramwo Mana. Atego twengira ndaguhezagire.
mugabo ujya mugenzawe ninamuhezagira niwe ngenda kuguhezagiza nca namuha 2 byumvikana ndaguha ikirato kimwe weza kumuha ibirato 2 ninaguha imodoka imwe weza kumuha imodoka 2 umuntu ariyumvira atuvuze niba minzi imwe wowe ucumuha 2 ategome aticuza kumpa cyose ucumuha 2 ategome mumana ngo numene ijisho rimwe mwavyumvise ati man mene ijisho rimwe kugira nawe ucumumena amaso twiyambure iyo nzigo twiyambure iryo shari bwoko bw'Imana twiyambure iyo nzigo yamaze kwaka indaro no mwishengero ry'Imana namandirira bajya bicarika abantu ndiko ndavuga iby'iwacu hariya sindiko ndavuga iby'iwanyu ko mwebwe ngasi ndabatse kandi ndashimana yuko n'ibyo mwize ntavyo nzi ibyo mwari maze iminsi mwiga ntavyo nzi ndiko ndavuga iby'iwacu hariya iyo ndongoye jewe namanira bari abantu bicarika abantu barazana umuntu bakamwicarika imbere niho hari kibanza uyo muntu yicaye uko agasanga harababa aruhande yiwe ni ngorane inyeni nishidi nyuma akarana hano kweri ndaherera ni mana uraza kuntabara niyo ageze gusenga yuguriye amaso abana ati dusenge nawe akasenga yuguriye amaso ati bararira habaringwana mukama wana Imana idutabare bwoko bw'Imana Imana idutabare utagiriye amahoro ngaha mu nzu y'Imana nta handi hantu uzagirira amahoro agenda babwire bene data aho hanze hajya haragoye ubundi ngaha hari ahantu ho kuruhukira basi ukavuga ati iminsi nari maze ndiko ndanigana hariya nje kurugira mu nzu y'Imana nje kuruhukira basi mu nzu basi n'aya masaha ngahe mvume basi ndayarukira mu nzu y'Imana none no mu nzu y'Imana byadusanze ubwoko bw'Imana byadusanze Imana idutabare cyane ubwo buntu bw'Imana bene data babwakiriye ubundi busanzwe wakiriye ubuntu bw'Imana bwaduhaye agakiza biduha kuba icyaremwe gishasha tukemera kurongorwa na mpwemu yera ntibara kirongorwa na kameremere kabo ivyo navyo murazigera Paulo yabyandikiye abigaratiya ati turongorwa na mpwemu yera niyo tazoshitsa ivyo kameremere kacu kifuza yarabidondaguye cyane ubuntu bw'Imana bene data budutera kwikunkumura zangeso zose buduhamagarira kwezwa gatatu buntu butwigisha kwama ngo twitonda nsomye mu zindi bibiliya na cyane nk'icyongereza itubwira ngo yoyo ntiyakoresheje kwitonda ivuga kwirinda ubuntu bw'Imana budutera kwirinda buduhamagarira kugororoka mu yandi majambo gutungana kwezwa buduhamagarira kubaha Imana na cyane muri kino gihe igihe kitoroshe bene data nshuti z'umusaraba ubuntu twagiriwe butegeza guserukira mu ngeso zacu nziza turangwe no kwirinda icyaha turangwe no kugororoka turangwe no kubaha Imana na cyane muri kino gihe kitoroshe twame tuzirikana yuko umwami Yesu yatwiguze kugira ngo aducungure adukure ko ibyo twagabitanije byose
kandi ngo yihumanurire ubwoko ngo bube icibare ciwe. Hanyuma ngo ubwo bwoko bumaze kuba icibare ciwe bugwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Hari impamvu zibiri Paulo yandikiye Tito cyatumye Yesu aducungura. Iya mbere ngo kugira ngo tube icibare ciwe, tube ubwoko yitoranirije. Kigira kabiri, tugwana ishaka ry'ibikorwa vyiza. Ubwo buntu bene data bwatugize ihanga ridasanzwe, bwatugize inyegu yiharije nk'uko Petero avyandika muri rya kete y'igihe rya mbere igice cya kabiri, ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Haleluya. Birashoboka bakatwitiranya, birashoboka mbere bakadusuzugura, mbere bakabona ko atani ico umaze. Mugenagenda kubwire ngo abagiriwe ubwo buntu, abakiriye ubwo buntu bw'Imana, hanyuma nibabufisha ubusa muri hanga ridasanzwe, utungishije benshi, utungishije benshi. Paulo yanditse ngo tuboneka nk'aboro ariko dutungishije benshi, tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze vyose ko dufise umwami w'abami. Haleluya. Nuko rero bene data, mweho mwacunguwe n'umwami, mwebwe mwihanye ibyaha, mweho mwakiriye umwami Yesu akabagira ibyaremwe bisha, mumenye ko muri abadasanzwe, mwaratoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri hanga ryera, mwashiriwe kuba inyegu Imana yiharije. Ngorane iyo tutazi abo turi, usanga tuko twifata uko tutari, tukisuzuguza, mbere tugasuzuguza n'icubahiro c'Imana. Kumenya ko turi abadasanzwe bituma tugendera mu nsinzi, ntibapfa kuduhangara uko bishakiye. Bene data, uburore buruzuye. Inkuru ya Yosefu ari mu rugo kwa Potifari iragaragaza ko Yosefu yarazi ko ari udasanzwe mu maso y'Imana. Dawidi ahagaze imbere ya Goliyati, Dawidi yarazi ko ari udasanzwe. Tumenye ko turi abadasanzwe bene data, iryo banga turigendere. Turi abana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Haleluya, haleluya. Turi abana b'umutegetsi ategeka abategetsi bose. Mikindi ubuntu bwaje ngo nukugira ngo tugwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Bene data, igiti cyose bakimenyera kuco cyane. Agakiza twahawe nta handi gaserukira atari mu bikorwa vyiza, mu ngeso nziza. Twame ivyamwa bikwiranye no kwihana, kandi twame tuzirikana ko tudakwiye guharuruka kwama. Muze gusoma umuvugishwa n'Imana Yeremiya mu gice cya 17 ku murongo w'7 n'8. Tugereranywa n'igiti gitewe iruhande y'uruzi. Ico giti si ukuvuga ko kidashikirwa n'uruzuba, si ukuvuga ko kidashikirwa n'ingorane, si ukuvuga yuko kidahura n'ibibazo, ariko ngo ico giti kubera ko gitewe iruhande y'uruzi kigashora imizi yaco mu mazi, ntigigera yiharuruka kwama. Uno munsi bene data barakuvuga gatoyi gusa muri korari ukacubivamwo, ngo bambuze
ngo je sizosubira kugaruka muri korale ngo kubera ko bambuze ngo bandavye na nabi. Uruvugo gusa kukuvuga ukacubivamwo ntubivemwo. Ngayo majambo Paulo yabwiye Tito ko akwiye kwama yigisha ubwo buntu bwatuzaniye agakiza, ariko ubwo buntu budutamagarira kwikunkumura no kwirinda uruhendo rw'isi. Ubuntu buduhamagarira gutahura yuko twahamagawe, icyatumye umwami Yesu yemera kumanikwa akadupfira ku musaraba kwari kugira ngo tubeho tutinezereza, ariko tubeho tunezereza uwo mwami yadupfiriye akatubambirwa. Ubuntu bw'Imana nico budusaba, nico twahamagariwe, tukirorereye ko umwami Yesu agaruka, tukirorereye ko agaruka. Ayo niyo majambo bene data dukwiye gukomezanya kwigishanya, twigishanye duhanurane uko bukeye, duhagarare neza, dutunganye ingeso zacu, twemere kwezwa, kuko abatejejwe ntibazobona Imana. Twezwe, twemere kurongorwa na mpwemu yera. Nuko rero bene data, ngiye kurangiza mvuga rino jambo ryanditswe mu Izaburi ya 30 ku murongo wa 5. Hari amajambo nkunda cyane muri iyo Zaburi. Kuri uyu murongo havuga ngo kuko ishavu ry'Imana ari iry'akanya isasa, ngo ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Haleluya! Ubuntu bw'Imana bwama kuri twebwe igihe cyose tugihema impwemu z'abakiriho. Uyo murongo ucuvuga ngo ukurira korarira umuntu mu ijoro, ariko mu gatondo impundu zikavuga. Kuba kiriho haba hakiriho ivyizigiro yuko nawe ushobora guhitamwo neza, yuko nawe ushobora gufata ingingo nziza ukikunkumura vya bindi byose bibandanya kukwiboherako. Igihe cyose umuntu agihema impwemu z'abazima abagifise amahirwe yo kugirirwa ubuntu n'Imana. Uwari ruhebwa agahura na Yesu, haleluya, agahinduka umwana w'Imana. Uwari mu bibazo nawe agatabagwa, aharamarira impundu zikavuga. Ivyo byose n'ubuntu bw'Imana. Zakayo agendewe n'umwami Yesu. Inkuru ya Zakayo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19. Zakayo agendewe n'umwami Yesu. Hari ibyahindutse mu buzima bwiwe. Uko yarazwi mu kibano, Yesu amaze gushika mu rugo iwe yasize amuhinduriye amateka. Zakayo arafata ingingo, aravuga ngo mwami Yesu, abo nivye uyu munsi ndafashe ingingo yo kubasubiza ivyo nabivye mbere ngwize n'14. Aboro nahora mfasha, ndafashe umuce w'ubutunzi bwanje ndawuhaye aboro. Iyo somi rya nkuru nama niyumvira muri kijya kibano Zakayo yarabayemwo, ingene babonye impinduka idasanzwe, ngira baramutangariye.
baramutangariye babonye yikoreye imiceri ashiriye aboro, baravuga ati uyu ni Zakayo koko abizanye, n'ingene twara twicwa n'inzara wewe abisesa. Mugabo kubera iki? Hariho umwami Yesu yaraje kwinjira mu buzima bwiwe. Haleluya. Aramateka Imana yaraje guhindura mu buzima bwiwe. Hari uko umwami Yesu yaraje kumukora, amuhindura icyaremwe gishasha, amugirira nawe ubuntu, maze Zakayo yari ruhebwa. Uwo munsi agirirwa ubuntu nawe, hanyuma ivyiwe birahinduka. Sinzi mwene data ivyo urimwo, ariko ubuntu bw'Imana bwasutswe kugira ngo turonke agakiza. Haleluya. Icyo nicyo cyifuzo cy'Imana. Yasutse ubuntu bwayo, iravuga ngo ibimazi by'inka, ibimazi by'intama ndabihaze, ariko ubu nkeneye ubuntu. Ubwo nabwo bwabonekeye mu mwana wayo Yesu Kristo. Nama nibaza, mbega iyo tugitanga ibimazi by'inka, ibimazi by'impene, ibimazi by'intama, ubwo tuba turonka ibyo tuzanaga bene data. Ni bangahe baba baronka ibimazi bozana byo gutanga? Uwo mwami Yesu aragahezagirwa. Yatugiriye neza bene data. Ubwo buntu yatugiriye si ubwo gufisha ubusa. Ubuntu yatugiriye si ubwo kwanjanjwa ko. Yaremeye araheba icyubahiro yarafise mu ijuru, yemera kuza muri ino si nk'uko abaririmbyi baririmbye, yemera arababazwa, yemera acika, yambara isoni z'ibyaha byacu, acika ikivume kubera jewe nawe. Ubwo buntu yatugiriye ntitubufisha ubusa. Oya bene data, twoye guhonyonga ubuntu umwami Yesu yatugiriye. Agakiza kabonetse hasesetse amaraso, kandi amaraso y'igiciro. Paulo yavuze ngo nimba ari ikintu kigoye no gupfira abanyabyaha. Burya gupfira umuntu agororotse wo mupfira, ariko gupfira umunyabyaha ni ikintu kiruhije cyane. Ngo ariko Imana yagaragaje urukundo dukunda, Kristo adupfira tukiri abanyabyaha, kugira ngo jewe nawe umunsi uri izina tuze dufata ingingo yo kuvuga ngo mwami Yesu nutwakire, turaje utwakire, maze utugirire neza, uduharire ibyaha byacu, maze duhindukire, dutere umugongo ibyaha, maze tugane ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Mwese mwumvise ijambo ry'Imana. Umwami Imana abahezagire.